mfise nuko ngena Fatima navuga ati Imana sinshobora kwifata minenego bivanye n'ikorwa inzi Imana yakoze ubuzima nyene yakoze ubuzima bw'iwanje ndavuga ati aha bivana na decision y'umuntu yihaye. James impamvu zirenga igihumbi zituma nkorera Imana we nawe nihe mpamvu ushaka imwe yonyene? Impamvu imwe yonyene, impamvu imwe ituma nkorera Imana nayigize kugwara igihe kimwe nkiri mutoya ngo nufise mama bimbwira ndaremba ku buryo bwaho bigorana nyine nagiye gukira bamaze guta ibyizigiro yuko basi byahetse. Gusa rero ndongera ndagaruka rero cyo mugati kweri bivaye n'iki kintu nuko Imana yaretse yari izi ko ari nkeneye gukora. Yego uyu munsi uraririmba muri eglise ntibirashika wimvire wandika indirimbo uronke ihishurwa? Kwandika indirimbo ndafise indirimbo nyinshi maze kwandika nimwe narayisohoye ndayikora. Nagomba kugenda ndirimba gato kwimaze gusohora. Kimaze gusohora iki nani yavuga titre yavuga yuko ntiwigeze unsigaye niko nayise. Shalom bakunze ijambo rya Kiza TV reka nitire ko meze neza mwaraye canke mwaramusa amahoro ivuye naho muriko muradukurikirana muherereye. Reka nongenda baha ikaze nkuko mubibona ndi kumwe n'umwigeme akorera Imana. Sinzi ujya akorera Imana reka bitubwira ariko imbere ko dutangura reka tumanze dusenga. Mwami Yesu turagushima kuri umwizigirwa turagushima kigongo cyawe camana natwe namwe mutagweje mwatugiye kumara ahantu utugenderere ubugane natwe abagiye kumva ibyo tugiye kuvuga nawe bahe gutahura uzobukoze mu izina ryawe ryera amen. Sawa sawa. Amazina yanjye nitwa Audrey Birda. Musengera he? Sengera kuri Hope Ministries mu Kinama. Mukorera Imana biciye mu kuvuga ubutumwa cyangwa muraririmba? Ndi umuririmbyi muri eglise. Hacigiye kingana gutukijije? Kingana gute? Sishobora gucibuka kubera ko je navukiye mu muryango kijijwe. Bigenda gute kubura umwana ukiri muto nkuko ukawukorera Imana? Nyine hari ubuzima tuba tubayemwo nyine bivanye n'umuvyeyi kumwe abakijijwe nawe gacu usanga ubwo buzima wabushikiyemo bavyoroshe. Donc wakuriye muri Sunday school? Yego. Hari ubuzima umwana yakuriye muri Sunday school akuriramo n'ubu? Ubuzima bw'ijambo ry'Imana bakatwigisha kumwe ushobora kwitwara nyine bavyoroshe unabitangurira ukiri umwana. Niwe umurongo wize muri Sunday school uyoboka? Niwe nyene kwere benshi barabuzi yani cya gatatu mu 16 niwe badutanguriza ko batwigisha urukundo rwa Kristo ibintu by'uko twese tukabimenya. N'umwakiri muto muri Sunday school mbya tivuga versuzi uwo ntushobora kubura none natangurira. Hari abantu nagiye mvugana nabo bamwe bambwiye ko bakuriye muri Sunday school ariko bakambwiye ati je niyo nabandi muri Sunday school naho nakuriye muri Sunday school ingeso zanje vraiment ntizashicubahira Imana. Nizeye ko yataruko biri. Siko biri nyene biba bitandukanye kubera hari abagenda muri Sunday school ko abavyeyi babwiye ati genda utagiye gusenga sindaguha iki nturonka iki rero gaca bikora kujya mu mutima avuga ati umuvyeyi ni ntagenda iki sinza kukironka. Gusa n'undi mwana n'umuvyeyi amubwiye ati genda afise ujya mu mutima wo kugenda tuba dutandukanye. Rero hari usanga yavukiye mu muryango kijijwe gusa ivyo akora nyene ntibimurimwo ndabikora ko umuvyeyi nyene ngenda mbone ko nashitse. Gusa n'undi aba asanzwe avukiye mu muryango kijijwe gusa abazi nicaye ko ararondera avuga ati ibi nyenda zagaciro kabyo. Bihabishwe kwisonzesha? Usengera iki? Sengera iki? Abivanje ko ndasengera gusa nitwi sishobora kwisonzesha ngo kuko ngo ari ikintu nkeneye. Oya gusa umuntu ashobora kwisonzesha kugira ngo ubusabane bwiwe n'Imana bugume bumeze neza. Buri muntu wese afise umurongo uri muri Bible wamwubatse cyangwa umurongo umuhezaga cyane cyangwa wamuhinduriye ubuzima bivanye no gutahura yagize kuri uwo murongo. Nk'akarorero genda ni Yesaya 43:18 when here Ajewe ni abi Filipi igice ca 4:13
hamwe avuga yuko nshobozwa byose n'umkomezi byo nkora byose ashoboza nyine. wifuza kuba iki muri kazoza ukorera Imana? Akeje ndashaka kuzo muririmbyi mugarurangiranwa muri kare yonje kuririmba ugati ndabise ico ndiko ndakora vision mfise aho nkeneye gushika kuririmba ko wanje. Yego uracyari muto ushobora gukura ugatuhindura ukava mu by'Imana ukaja mu by'isi. Yakwere je sindavyibaza ko bishobora kumera uko kubera ko umuntu wese akorera Imana bivaye n'ico Imana amukoreye bevane n'impamvu afise niko ngena afata Imana avuga ati Imana sinshobora kwifata minenego bivanye n'ikorwa inzi Imana yakoze ubuzima nyene yakoze ubuzima bw'iwanje ndamuga ati bevana na decision y'umuntu yihaye. Jeff impamvu zirenga igihumbi zituma nkorera Imana wowe nawe nihe mpamvu ushaka imwe yonyene? Impamvu imwe yonyene, impamvu imwe ituma nkorera Imana nayigize kurwara igihe kimwe nkiri mutoya ngo nufise mama bimbwira ndaremba ku buryo bwaho bigorana nyine nagiye gukira bamaze guta ibyizigiro yuko basi byahetse. Gusa rero ndongera ndagaruka rero cyo mugati kweri bivaye n'iki kintu nuko Imana yaretse yari izi ko hari ico nkeneye gukora. Yego uyu munsi uraririmba muri eglise ntibirashika wimvire wandika indirimbo uronke ihishurwa? Kwandika indirimbo ndafise indirimbo nyinshi maze kwandika nimwe narayisohoye ndayikora. Nagomba kugenda ndirimba gato kwimaze gusohora kimaze gusohora iki nani yavuga titre yavuga yuko ntiwigeze unsigaye niko nayise wateye imbuto itabora muri je uko navyawe nawe wanyujuje umunezero aho nari mu mubabaro mazumbera n'inyishu mu bibazo byanje byose niwigeze unsiga. Oya niwigeze undeka jenyene niwigeze unsiga. Oya niwigeze undeka jenyene niwigeze unsiga. Oya niwigeze undeka jenyene no kugereranya nande Kristo ko byose ubirenze. Kubera iki wahisemo kuvugira titre ntiwigeze usiga? Impamvu nayisuko nuko mu bintu byose naciyemwo Imana yashyize kubana nanje yarankomeje. Niyo mpamvu nayisuko ko umuntu aca mu bibazo byinshi mu ngorane nyinshi ariko impera gusa ateza kunesha ibyo bibazo barimwo. Yego indirimbo wasohoye ryari? Indirimbo ndayisohoye n'umwaka nyene. Urasa YouTube? Yego iri kuri YouTube izina ry'igute? Ni irakoze Audrey. Yandika gusa ntiwigeze unsiga irakoze Audrey baca bayiguma. Bayikora video? Ni video. Ni umaze kwandika indirimbo nyinshi babitubwiye inyuma yihazokurikiriye? Nyuma yiyi hari indirimbo bwa iyo nshaka kurikiza bwa nduwawe. Inspiration nyine sinzi ngo nshobora kubisobanura kubera binzamwo natekanye mfise Bible umva nyene ndashobora kuyikora indirimbo ko. Waturirimbiye gato yako indirimbo yiwanje ushaka ushobore kuririmba indirimbo y'undi muntu abantu baba bazi? Indirimbo y'undi muntu baba bazi wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Nk'umuntu uba yifuza gufasha yo kurondera gute yo gutora gute? Bifuza kumfasha
ndafite telefone canke no kuri YouTube yashobora na Facebook na Facebook ni ryo zina nyene lakoze Audrey page yanje ni Audrey Birda. hari abajene benshi cyangwa ugwaruka rutinya gukorera Imana wari kuri kurakorera Imana mu myaka mike iwawe kubera ko ntuzo umunsi n'isani nk'izihe mpanuro woba ikintu nobabwira gusa nko kuhanura buri muco nasanze hano kw'isi mvuga ko ubuzima ari butoya cane kubera icyo ndavuga cane ngo turaryama gusa ntituba tuzi ko tuza kuvyuka. Byiza ni gukorera Imana nyene kubera ko ubuzima bwacu Imana yofise mu kiganza. Kubera yuko novuga yuko tubwiriranywa na telecommande. Uyikuyemo amapire ntushobora gufyonda ngo watse television. Natwe ubuzima bwacu nuko nyene bumeze. Rero musinda ashobora kubyuka neza nkagenda gusa bakumva nyene amakuru yahindutse. Kandi isi ibintu mbanzi je nyene ngo niyumvira gusa nk'ifise uwo mwanya wo gukora ndashobora gukora nkakora nkumfejo kubera ntabanzi ibiri imbere y'amasaha aza gukurikira. Nubana gukorera Imana no gukunda igikorwa c'Imana nyene tugakora atabujyaja ata bintu by'ubujyaja byo kuvuga ati ngo ndiko ndakora kuri abantu kanaka gusa ukora uzi Imana uko urakorera ubwawe. Reka ndagushimiye cyane kwa witaje ubutumire bwanyu. Namwe murakoze cyane. Bakunze ijambo ry'Agakiza TV mwakoze cyane kuba mwabanye natwe ibyo mukora byose ntimwibagire gushima Imana n'ibyayimeze neza imeze nabi ntimwibagire gushima Imana kubera ko byose hari impamvu biko biraba. Genda usome mu Migani 16:4 urabitahura neza. Mwakoze cyane.